Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dusabe abaririmbyi berekeze hano imbere, mwese icyarimwe murahawe ikaze kugira ngo dukurikirane ikigwa cyacu cy'uno munsi. Umubiri wadutumira Kushini data mshahara kushini sababu na nzuri imefanya hivi shule. Amen. Kwa sababu tunataka kushika chakula hivi
igice mu gutwi gisohokera mu mutima, igice mu gutwi gisohokera mu kundi, ahubwo igice mu gutwi gisohokera mu mitima yacu tuze tubona imyambariko y'imico n'ibishimwa. Tugeretse impamvu yabateranije maze yigishe musobanurira ubwoko bwawe. Nibyo dusabwa twizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bagenzi, ndongeye kubaramutsa muri ano masaha kugira ngo mufatanye nanje kwigira hamwe kino cigwa kivuga ngo icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo ukuri ku rupfu. Bagenzi, hariho ibintu byinshi abantu bemera bizera ku byerekeye urupfu, ariko ibyo bintu akaba atari byo. Nico gituma muri uno mwanya tugiye kwigira hamwe kugira ngo tumenye ukuri kwerekeye ibyo abacu bapfuye. Ijambo ry'Imana Bibiliya ritwigisha iki? Ijambo ry'Imana bitwigisha ukuri k'uyu munsi, ibyizigiro bya kubu n'akazoza. Bibiliya ivuga ngo benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta n'umwe mu banyakibi azobitahura. Kugira ngo bagenzi ushobore kugira kubitahura, Bibiliya ivuga ngo ariko abagize ubwenge bazobitahura. Daniyeli igice cya 17 ku murongo w'10. Bigusaba gusengera ku mutima kugira ngo ugire ubwenge bikunde ushobore kubitahura. None bigenda bite iyo umuntu apfuye? Kugira ngo dutahure icyo ari cyo urupfu, bisaba kubitahura neza tukabimenya, kandi Bibiliya irashobora kubitumenyesha. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Reka duhere mu itanguriro. Imana irema umuntu, Bibiliya ivuga ngo Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi. Umuntu yabumbwe muki? Mu mukungugu wo hasi. Bibananya itubwira ko Imana yamuhumekeyemwo impwemu mu muntu. Bivuga ngo amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, maze umuntu acaba ufise ubugingo. Itanguriro igice cya 2 ku murongo waho w'indwi. Ni kuvuga ngo umuntu, umubiri, umukungugu wo hasi, Imana yawuteranije ko impwemu y'ubugingo. Umuntu acaba ubufise ubugingo, umuntu muzima. Ni kuvuga ngo umuntu muzima, haba wewe haba jewe, tugizwe n'ibintu bibiri: umukungugu wo hasi hamwe n'impwemu y'ubugingo. Kutumvira Imana kwazanye urupfu. Hariya mu itanguriro igice cya 2 ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 17. Uhoraho Imana abari uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijyeko uko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntukijyeko, kuko umunsi waturiyeko uzopfa nta kabuza. Itanguriro igice cya 2 ku murongo wa 17. Umuntu ntiyumviye Imana bimuzanira urupfu. Ababyeyi bacu ba mbere bemeye bahendwa na Satani, bajya ku giti Imana yari yababujije, barenga amategeko y'Imana, maze bakwegera isi umuvumo. Bibiliya ivuga ngo Uhoraho Imana barira iyo nzoka iti, kukoze ibyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishamba. Itanguriro igice cya 3 ku murongo wa 14. Bibiliya ibandanya ivuga ngo abarira Adamu nawe ati, ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari nakubujije, ntihuze ukijyeko, uzaniye ivu umuvumo.
uzokwama urya ibivamo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe. Mu yandi majambo, niba Imana itanguye kugera iminsi yo kubaho kwa Adamu, bisobanura ngo Adamu ntazobaho ibihe byose. Bibiliya iranavuga ngo ariko uzotungwa n'ibirivamwo byo mu ndimiro, kwirirwa urabira kuya niko kuzoguhesha ibyo kurya, uzurinde usubira mu ivu kuko ari ryo wakuyemo, uri umukungugu kandi umukungugu niwo uzosubiramwo. Ku murongo wa 18 n'uwa 19, bagenzi, mubona Adamu azosubira hehe? Azosubira hehe? mu mukungugu wo hasi, uwo yavuyemwo niwo azosubiramwo. Bibiliya yatubwiye ngo nta kabuza uzopfa. Umusiguzi igice cya 12 ku murongo w'indwi harabisobanura neza. Umukungugu ugasubira mu ivu aho wahoze, umushaha impemu, ya mpemu y'ubugingo, igasubira ku Mana yawutanze. Niko Bibiliya ivuga. Ni kuvuga ngo umuntu muzima ufise ubugingo, havuyemwo impemu y'ubugingo, haca hasigara ikiziga, umukungugu ujya mu ntara yapfuye, aba yahindutse ikiziga, aba yahindutse umukungugu. Ni nka kurya ahantu bateretse ibiti, ni nka kurya ahantu hari ibyondo, ni nka kurya bafyatuye amatafari, nawe niko aba yahindutse. Bibiliya ivuga ngo umuntu asubira mu ivu. Bibiliya banayivuga ngo kuko umuntu yigira iwabo w'intama, mu nzira hakaba urujya n'uruza rwamurira. Umukungugu ugasubira mu ivu aho wahoze, umushaha ya mpemu y'ubugingo itangwa n'Imana igasubira ku Mana yawutanze. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, iyi mpemu y'ubugingo ibiriko iravugwa ngaha ni ubushobozi bw'Imana butuma tugenda tubaho. Ubwo bushobozi bw'Imana busubira ku Mana nyene bwo. Bibiliya ibandanye ivuga ngo ubugingo bwanje bukidudenga, impemu z'Imana zikiri mu mazuru yanje, iminwa yanje ntizovuga ibyo kugabitanya. Hariya mu gitabo ca Yobu igice ca 27 ku murongo wa 3 hamwe n'uwa 4. Bagenzi, umuntu hamagarirwa gukora ibyiza gihari, agifise impemu y'Imana y'ubugingo muri we, kubera yuko niyamara kumuvamwo ntibizokunda yuko ashobora gusubira gukora ibyiza. Bivuga ko umubiri wose utagira ubugingo ucika iki? Umukungugu wo hasi. Bivuga ngo ntimukishimire abahambaye cyangwa umwana w'umuntu n'umwe ataco yoshobora gukiza. Impemu ziwe zimuvamwo akisubira mu ivu yiwe. Uwo munsi nyene imigabo yiwe igashira. Zaburi y'ijana 46 ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 4. None bagenzi, twisunze ibyo tumaze gusoma, aba bantu bapfuye bagiye mu ijuru, ikuzimu canke naho? Bibiliya yavuze bagiye hehe? Bagiye hehe? Abadivantiste baze bahore. Bagiye hehe? Abantu mu mukungu, reka dusubiremo dusome neza. Ntimukishimire abahambaye cyangwa umwana w'umuntu n'umwe ataco yoshobora gukiza. Impemu ziwe zimuvamwo akisubira hehe? Mwivu ryiwe. Reka tubandanye. Umuntu apfuye akaja he? Ko bamusabira bavuga ngo Imana imwakire mu bwami bwayo. Reka turabe, mbega aja mw'ijuru, aja mu muriro canke ntaho? Ijambo ry'Imana Bibiliya ritwigisha iki? Bivuga ngo impemu ziwe zimuvamwo akisubira mu ivu ryiwe
uwo munsi nyene imigabo yiwe igashira. Zaburi 146 ku murongo wa 4. Abantu bigisha yuko umuntu apfuye acaja mw'ijuru canke acaja mu kuzimu, abo bantu muvyumve yuko atari inyigisho y'Imana iboneka muri Bibiliya, ni inyigisho ya Satani, kubera yuko bitubwira yuko umuntu apfuye ataja hehe mw'ivu. Gupfa ni kuvamwo impwemu y'ubugingo. Uburinzi bw'Imana burakuvako, ubushobozi bw'Imana burakuvako. Bibiliya ivuga ngo ariko umuntu we arapfa akigira amaheriheri, mbere impwemu z'umuntu zirahera, none aba akiri hehe? Yobu igice ca 14 ku murongo w'10. Bibiliya ivuga ngo kandi ko byizigiro byanje n'indazoruha bibona, bizomanuka bishike ku bihindizo by'ikuzimu, igihe nzoruhukira uburuhukiro mu mukungugu. Yobu igice ca 17 ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 16. Bagenzi, Yobu yari umugororotsi. Yobu yari umugororotsi. Mwese murabizi ko Yobu yari umugororotsi. None mubona Yobu yagiye hehe? Bibiliya ivuga ngo igihe nzoronka uburuhukiro hehe? Mu mukungugu. Abagororotsi bose bo mu gihe ca kera harimo na Yobu Imana yashingiye intahe yagiye hehe? Mu mukungugu. Umubiri upfuye uhinduka ivu ugasubizwa hehe? Mu mukungugu. Bibiliya ivuga ngo ko nziga ikuzimu ko ari iwanje, nkabashashe uburiri bwanje mu mwiza, nkabambariye rwagobo nti ni wewe data, nkabarira n'iyo nti ni wewe mama. Bagenzi, twese inyo zizoturya, n'abandi bashira muri za sanduku zikayangana, inyo zirajayo zikamufungura. Iyo utegerezwa kubizirikana neza kandi ukaba na mushikanje, ivyizigiro vyanje biri hehe? Yobu igice ca 17 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Koko abapfuye barasabirwa, koko abapfuye barasabwa. Abantu bahindutse umukungugu numva bosabwa canke bosabirwa? Bagenzi, Bibiliya ivuga ngo kandi nibababwira ngo nimubaze abahamagara imizimu, mubaze n'abamenyi batwigira bongorera, mbega ikibereye abantu ntibari bakwiye kubaza Imana yabo? Mbega iby'abariho byobazwa abapfuye? Yesaya igice 8 ku murongo wa 19. Iby'abariho n'iby'abapfuye ntibisa. Abapfuye bari mu mukungugu, iby'abariho rero ntibishobora kubazwa abapfuye. Bibiliya ivuga ngo erega abariho baba bazi ko bazopfa, ariko abapfuye ntacyo baba bakizi kandi nta mpera baba bakibona, kuko kwibuka kwabo kuba kwaramaze kwibagirana, urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishari ryabo byose biba byarashize, kandi ntibaba bagifise umugabane ku kintu na kimwe gikorerwa munsi y'izuba. Umusiguzi igice c'9 ku murongo wa 5 hamwe n'uwa 6. Mugenzi, abapfuye nta kintu na kimwe babakizi, niko Bibiliya ivuze, ariko abapfuye ntacyo babakizi kandi nta mpera babakibona, kuko kwibuka kwabo umuntu yahindutse ivu ntashobora kongera kwibukwa. Nta rukundo agira, nta rwanka agira, ntashobora kumenya iciza, ntashobora kumenya ikibi, ntashobora kuvuga, ntashobora kugusabira, kubera yuko ntibaba bagifise umugabane ku kintu na kimwe gikorerwa munsi y'izuba. Abapfuye ntibasabwa kandi ntibasabirwa. Bibiliya ivuga ngo abapfuye ntibahimbaza Uhoraho canke abamanuka baja ahantu h'agacerere, ariko tweho tuzohora duhimbaza Uhoraho uhereye none ibihe byose gushitsa ibihe byose. Zaburi 115 ku murongo wa 19 n'uwa 18. Abapfuye ntibahimbaza iki? Uhoraho.
none umuntu adahimbaza uhoraho wowe musabira cyangwa uwo musaba bimariki uwo musabira bimariki uwo musaba bimariki nawe ubwiwe adashobora guhimbaza uhoraho. Bibiliya ivuga ngo ewe uhoraho garuka utabare umutima wanje unkize kuko imbabazi zawe kuko utazokwibukirwa mu rupfu nindazoguhimbariza ikuzimu. Zaburi ya gatandatu ku murongo Zaburi ya gatandatu ku murongo wa kane hamwe n'uwa gatanu. Bagenzi, nta muntu n'umwe azohimbariza Imana ikuzimu, nta muntu n'umwe azohimbariza Imana mu mva yahindutse ivu. Ibyo bintu ntibizokunda. Abapfuye ntibasabwa kandi ntibasabirwa. Ukaba uzi ko wahora usaba abapfuye, ukaba uzi yuko wahora usabira abapfuye, umenye yuko wari mu nkinamico. Bibiliya iravyerekana yuko abapfuye badasabwa kandi badasabirwa. Bibiliya ivuga ngo abapfuye ntibahimbaza uhoraho canke abamanuka baja ahantu h'agacerere. Zaburi ijana cumi na gatanu ku murongo wa 17. Abapfuye ntibahimbaza uhoraho. Bibiliya ivuga ngo ariko ibyo abapfuye yuko bazugwa ntaho murasoma mu gitabo ca Mose hamwe havuga iby'igisaka c'amahwa ingene Imana yamubwiye iti ni njyewe Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Imana si y'abapfuye ni iy'abariho. Abantu bari bazi yuko Imana ari iy'abapfuye. Bibiliya irabwira ngo musore mwese mwarazimiye cyane. Mariko igice cya 12 ku murongo wa 26 n'uwa 27. Mugenzi, wari usanzwe uzi yuko abapfuye bahimbaza uhoraho canke ugasaba abapfuye, ukaba wari uzi yuko Imana ishobora kuganira n'abapfuye. Imana ikubwiye kuno mugoroba ngo mwarazimiye cyane. Warazimiye cyane, ariko amahirwe warazimiye ntago ari bibi. Ikibi ni kuzimira ugaherayo, nico kibi. Bibiliya ibandanya ivuga ngo mbega uzokwereka abapfuye ibitangaza, eka namba abahereye bazozuka bagushime, eka namba. Kano kajambo sera karahakana. Mbega imbabazi zawe zizovugirwa mu mva canke kuri umwizigirwa bizovugirwa mu mahonero y'abibagiranye. Bibiliya ivuga ngo ibitangaza byawe bizomenyekanira mu mwiza canke kuri ukugororoka kwawe kuzomenyekanira mu gihugu c'abibagiranye, eka namba. Zaburi ya 88 ku murongo w'10 gushikana ku murongo wa 12. None niba bapfuye badasabwa canke badasabirwa, none wumva wosabira uwapfuye ngo bimariki kandi adashobora guhimbaza uhoraho? Ntashobora kumenya icyiza hamwe n'ikibi, ntashobora kuvuga icyiza, ntashobora kuvuga n'ikibi. none uwo muntu wumva wo musabira bimariki? Reka nonge ndabaza ikibazo, uwapfuye aba yitavye Imana? Upfuye aba yitavye Imana? Oya, ntazaho tubibona muri Bibiliya. Imana yagiye ihamagara abantu bariho nibo bayitavye. Nta gihe na kimwe Imana yigeze ihamagara abapfuye. Gupfa, Bibiliya ibyitwa ko gupfa ari gusinzira itiro ry'urupfu. Bibiliya ivuga ngo ni ko umuntu aryama ntasubire kubyuka gushitsa aho ijuru rizoba ritakiriho. Ntibazokwigira bikangura canke ngo bavyutswe bave mw'itiro ryabo. Abapfuye bazomera gute igihe Yesu azoba agarutse? Bibiliya ivuga ngo kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangura. Bamwe bikangura ubugingo budashira, abandi bikangura ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Daniyeli 12 ku murongo wa 2. Mubona bazoba basinziriye hehe? Bazoba bari hehe? Yesu azoza abantu bakiri mw'ivu. Bibiliya ivuga ngo kandi benshi bazoba basinziriye mw'ivu hasi
bazokwikangura bavuye hehe? Bazaba bavuye mu ijuru. Oya, mwivu hasi bazokwikangura. Bamwe bikangura ubugingo budashira, abandi bikangura ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Abantu benshi nta gutegura ukuntu bazozuka, bazi yuko hari ibintu bazotanga barapfuye ngo baje mu ijuru. Ico ni ikinyoma ca Satani. Upfuye ukora ivy'Imana igomba, uzozukira ubugingo budashira. Upfuye warirenganije amategeko y'Imana, uzukire uzukire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Birivuga ko abapfuye ntacyo bazi, barindiriye izuka. Bibiliya ivuga ngo reka mbanze ndababaza ikibazo, nimba wizera ko wawe wamusomeshereza imisa ngo agende mu ijuru, none ni kuki ugaruka kumva nihari akumvirize agushimire cyangwa akugayire, kandi waratanze amahera bakamusomera imisa akaja mu ijuru? None yagumye ya mahera yawe rero ntacyo yabaze, yagumye aho nyene. Ugenda kumva iwe kurirayo kubera iki? Abapfuye bose kera, abasinziriye bose baracarindiriye izuka, na Dawidi aracariho. Dawidi muramuzi yuko yari umwami w'Abisirayeli kandi yari umwiranda. Bibiliya ivuga ngo, murabona imva ya Dawidi niyi iracahari ku isi na bugingo n'ubu. Bibiliya ivuga ngo, bagabo bene data, sikingora kubabarira mvyeruye ibyasogokuruza mukuru Dawidi, yuko yapfuye agahambwa, n'imva yiwe iri ngaha ino muri twebwe na bugingo n'ubu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 29. Abo bantu bagiye mu ijuru ni bande? Niba na Dawidi atarajayo, akiri mu mva na bugingo n'ubu. Bagenzi, Bibiliya ivuga ngo, vyitegereze unyishure ewe Uhoraho Mana yanje, kubitisha akagohe amaso yanje, noye gusinzira itiro ry'urupfu. Zaburi ya 13 ku murongo waho wa 3. Bibiliya irerekana neza ko gupfa utaba witavye Imana, ahubwo no gusinzira itiro ry'urupfu. Bibiliya irongera koko igihe kizuka, abapfuye abasinziriye bazova muri iryo tiro mu rupfu, bazuke bikangure kugira ngo bacirwe imanza z'ibyo bakoze bakiri bazima, ari bibi canke ari byiza. Ibyo ukora mwa kino gihe nibyo bizokwereka aho uzoba uhagaze mu gihe kizuka. Niwapfa warirengagiye itegeko ry'Imana rimwe canke abiri, uzozukira mu bihano. Niwapfa warizeye Yesu ukitondera ibyagezwe byiwe byose n'isabato irimwo, nukuri uzozuka kugira ngo uhabwe ubugingo budashira. Abandi nabo bavuga ngo Imana imwakire mu bwami bwayo. Bibiliya ivuga ngo Kristo niwe mushuzo, maze abakristo bazobonerwa bazuke ahazozira. Iherezo rizotari rishika, ahazoshikiriza Imana ubwami. Niyo Data wa twese niyamara gushiraho ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose. Bagenzi, nk'uko mu ceti cya mbere intumwa Pawulo yanditse c'Abikorinto igice cya 15 ku murongo wa 23 n'uwa 24, abantu bose bari mwumva barindiriye izuka, bazozuka. Imana ntiyakira abapfuye, nta mupfu aja mu ijuru. Ntibikunda, Imana ntiyakira abapfuye. Twasomye ngo Imana niyo abariho, Imana si y'abapfuye. None rero bagenzi, nimutahure mujijuke. None bagenzi, mwumva dusomeshereze imisa abapfuye bataraja mu ijuru? Kiretse uri ntumva, kiretse wowe uri ntumva, wowe ntumva ko abapfuye bose basinziriye bazozukira rimwe.
Yesu agarutse none mwumva twosomeshereza ibisa gute abapfuye baje mu ijuru kandi ibyo bintu bidashoboka? Bibiliya ivuga ngo ariko bene data ntitugomba kumurorerwa iby'abasinziritiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka ba bandi badafise ibyizigiro. Igice cya mbere Pawulo yandikiye Abitesalonike igice cya 4 ku murongo wa 13. Reka ndababaze, mbega Yesu yoba yaravuze ko Lazaro yari yitavye Imana? Reka tubirabire hamwe hariya mu gitabo cya Yohana igice cya 11 duhere ku murongo wa 2. Lazaro yaragwaye, bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mugenzi wundi ukunda aragwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara siyo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Tugeze ku murongo wa 4 ku murongo wa 11. Amaze kuvuga ibyo aramubwira ati, Lazaro umukunzi wacu arasinziriye, nanjye ndagiye kumukangura. Abigishwa Yesu yahavuye amenya yuko Lazaro yasinziriye. Yesu abarira abigishwa biwe yuko Lazaro asinziriye kandi agiye kumukangura. Nuko abigishwa baramubwira bati, mugenzi asangwa asinziriye azogenzani? Azokira. Abigishwa ntibatahuye ibyo Yesu avuze, biyumvira ngo ni gusinzira bisanzwe, kubera yuko Yesu yita ko urupfu ari gusinzira. Bibiliya ibandanya ivuga ngo yamara Yesu yavuga urupfu rwiwe, ariko bo bagira ngo avuga kuruhuka ko gusinzira bisanzwe. Buno Yesu avuga abishoboye ati, Lazaro yahwereye, yapfuye, iby'iwiwe byaheze, ariko ku bwanyu ndanezerewe ko ntariyo, kugira ngo muze mwizere. Noneho nimuze tuje iyo bari. Yohana igice cya 11 ku murongo wa 15. Yesu ashitse kumuhana. Aha yari ashitse kumuhana. Marita abwira Yesu ati, mugenzi uyu wari hano, musazanjye ntaba yahwereye. Yesu aramubwira ati, musazawe azogenza nte? Yesu iyaba Lazaro yaba yashitse mu ijuru, Yesu yari guca amubwira ati, humura, Lazaro yamaze gushika hehe? Mu ijuru. Ariko yamubwiye Lazaro azogenza nte? Azozuka ku murongo wa 23. Maze Bibiliya ibandanya ivuga ngo Marita nawe aramwishyura ati, ndazi ko azozuka mu izuka ryo ku munsi wa ryari. None n'abantu bo muri bya bose bari babizi yuko hazobizuka ku munsi wa ryari. None abantu bazozuka bavuye mu ijuru. Maze ku murongo wa 11 ku murongo wa 29 Bibiliya ivuga ngo barashika kumva aho Lazaro yahambwe. Umwe mu bari bari kumwe na Yesu aravuga ngo, mugenzi erega ubu aramaze kunuka, kuko amaze iminsi ngahe? None mu minsi 4 ku muntu yagiye mu ijuru ntiyoba arashikayo? Mu minsi 4 yoba yashitseyo. Yesu aravuga ngo, ni njyewe kuzuka n'ubugingo, uwo nyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Ahamagara Lazaro aravuga ati, Lazaro byuka. Lazaro arikangura. Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Bibiliya ivuga ngo amaze kuvuga ibyo asemera n'ijwi rirenga ati, Lazaro ngwino, sohoka. Uwari yarapfuye arasohoka, azingireko impuzu ku maguru no ku maboko, n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yohana igice cya 11 ku murongo wa 43 gushikana ku murongo wa 44. Bibiliya ivuga ngo azohamagara abapfuye, abasinziritiro z'urupfu bazuke. None reka ndababaze, none Lazaro yoba yazutse avuye mu ijuru? Hari ico bavuze ko yoba yavuye mu ijuru? Yesu yari kuba amugiriye nabi amukuye mu ijuru. Iyumvire nawe wamaze kwishikira mu ijuru, Yesu akaza kugukurayo.
wumva Yesu atabakugiriye nabi. Ibintu benshi bizera ni ibyo kurogota no gutuka Imana mu bintu batazi. Mu minsi iheze nariko ndakurikirana ndiko ndaraba ku mbuga ngurukanabumenyi, Papa Francisco yari yapfuye ku myaka yiwe 88 akiri umusore. Amaze gupfa bamuhambye mu gisanduku gikomeye. Ndavuga none ko bariko baravuga ko aciye aja mw'ijuru, ico gisanduku bariko baracononera iki? Ntibogenda bakamuryamika mu rusengero bakavuga ati bukeye tuza gusanga bagiye, barinde kwimika inogo bamuhambe. Mwumva abo bantu bakaducangaga bagenzi, baraducanga cyane bagenzi. Umuntu wese apfuye asubira mu kuzimu, akagendayo agasubira mu ivu, inyo zikisenena zikavyibuha zikaryoherwa, hamukabora ugahinduka ivu, maze ukarindira izuka, haba wari umugororotsi haba wari wapfuye. Bibiliya ivuga ko abantu bazozuka Yesu agarutse, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mw'ijuru, arangura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Igice ca mbere ca Bitesalonike igice ca 4 ku murongo waho wa 16. Bibiliya ivuga ngo ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Mu gihe abapfuye bazozuka, abazoba bakiriho nabo bazohindurwa, maze twese dusanganire umwami wacu. Bivuga ngo kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kurora, natwe tuzohindurwa. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Abapfuye bose ryajwi ry'umuremyi ryabashiramo impemu n'ubugingo rizokongera kuvuga, maze abantu bongere babeho. Bivuga ngo kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Igice ca mbere ca Bikorinto igice cyaho ca 15 ku murongo wa 23 gushikana ku murongo wa 53 gushikana ku murongo wa 55. Bagenzi, abizeye Yesu bakakira buno butumwa bwiza twigisha, impera n'imperuka bazonezerwa kandi bazokwitamba ku rupfu hejuru. Yohana igice ca 5 ku murongo wa 28 gushikana ku murongo wa 29 havuga ngo ntimutangazwe n'ico, kuko igihe kiza kuza aho abari bumva bose bazokumva ijwi ryiwe bakazivamwo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, abakoze ibibi bakazukira gucirwako iteka. Wa muntu yambaza ngo none ngo biremewe ko nkorera umunsi mukuru wapfuye? Umunsi mukuru ukorera bakiriho, wokorera ivu umunsi mukuru? Umuntu yahindutse umukungugu wo mukorera umunsi mukuru bibariki. Abantu benshi hakwihana bagihari, hagufasha abantu bagihari, biyumvira yuko bazokorera neza ikiziga. Hari n'abantu bazana abamodoka bakazana abamodoka menshi ku kiziga, ntawe umenye ico kiziga kirababona. Ubwo n'ubuhendanyi bwa Satani bagenzi. Bibiliya ivuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ivyahishwe Yohana igice ca 22 ku murongo wa 12. Bagenzi, ibintu ukora mwa kino gihugu gihari, niwapfa nta kintu uzosubira gukora canke kibi. Imana izoharura ibyo wakoze ugihari. Woshaka rero wofata ingingo ugakora ibyiza bigishoboka. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Hari umuntu umwe yavuze yuko abazanye dimanche aribo bazohanwa. Reka ndababaze ko Satani
ari we yaje guhenda eva. Eva nta cyaha yakoze, yaragikoze. Ni kuvuga ngo uwahenze n'uwahenzwe bose baragenzane, barahanwa, kandi uwanse kuzimuruka yaburiwe yahanuwe, uwo muntu azohanwa incuro nyinshi. Abantu bagisigaranye akangonongono bafise kino kibazo ngiye kwishura imbere yuko ndangiza, bashobora kubaza bati none bajya bagaruka barapfuye bo ni bande? Muramaze kubona namwe abantu bagarutse barapfuye bakatubwira yuko bahuye na Yesu cyane bakavuga yuko bahuye na Satani? Ego. Muramaze kubyumva? Cyane bajya bavuga ko babonye abantu kuzimu bigenda gute? Hari n'abantu bakunda kuvuga ngo naciye kuri Tanganyika ngo mfise amagi, ibintu bene ibyo muhora mubyumva? Ego bagenzi, Satani niwe yiganye iby'Imana kugira ngo abone uko azimiza abatarinze izamu ryabo. Reka ndababaze, nta muntu ararota mu ijoro arote ibintu by'imyaka nka 10 cyangwa 20? Nta muntu ararota yavuye ngaha akagenda muri Amerika agahura n'abantu bakaramukanya, ibintu bene ibyo. Hariho abantu barota babaye perezida, abandi bakarota babaye musitanteri, hari abandi barota bazanye abagore, abandi bakarota bazanye abagabo. Umunsi wose ugahera, mariage yose ukayibona, byose ukabirota bigahera. Abana bararota base wabo babazanye imikate, hama uwundi munsi bagacamuzanira amavoka, ikindi gihe imibi hamwe n'imbombo. Umwana akarota ibyabaye indwi yose ibintu se yamuzanye. Ibyo bintu ntibibaho? Birabaho. None abahinga berekana ko umuntu arota umwanya muremure ntarenze iminota 30. Umuntu arota umwanya muremure ntarenze iminota ingahe? Iminota 30. Urengeje iminota 30 woca upfiramwo. Ariko mu minota 30 urashobora kurota ibintu byabaye mu myaka ingahe? Uko rero niko umuntu ashobora gufatwa na Satani, amadayimoni akamwifatira, maze akabona ibintu byinshi cyane, kandi ibyo bintu bitabaye ari Satani yamweretse, agacaza kutubwira ngo buriya jewe naragiye ahantu. Reka ndababwire, abantu bamaze gusoma ubuhanuzi bwo mu byahishuwe Yohana, uza wumva ngo maze ngo ajana ngo ku musozi, ayavuye aho yaragiye wapi? Byabaraho nyene. Uko niko bagenzi Satani ashobora guhenda abantu batarinze izamu ryabo. Mwirinde uruhendo rwa Satani. Baramugenza wati wirinde uruhendo rwa Satani. Bibiliya ivuga ko, Bibiliya hariya mu cete cya 2 cy'Abikorinto igice cya 11 ku murongo wa 14, Bibiliya ivuga ngo kandi ibyo ntibatangaza kuko na Satani yigira umumarayika w'umuco, nuko zikigoye ko abakozi biwe nabo bigira nk'abakozi b'ukugororoka, iherezo ryabo rizohwana n'ibikorwa byabo. Bagenzi, Satani arakomeye kandi arakoze. Ikinyoma yakizanye aragitangirira ihamya kugeza abantu biyumvira yuko ibyo bintu ari byo. Ariko bagenzi, ikintu cyose kivuguruza ikiboneka muri Bibiliya, naho kironkera igihamya kiboneka, uzomenya yuko icyo kintu ari kinyoma cya Satani. Satani afise ububasha bwo kwiyerekana mu ishusho y'umuntu yapfuye, nk'uko yiyerekana nka marayika w'umuco, akakubwira amajambo y'Imana ariko arimo uruhendo, uburorero ni bwinshi. Satani ashobora kwishushanya mu ishusho ya Bikira Mariya, kubera abantu bazi yuko Mariya ari we yabyaye Yezu. Hama Satani yihindiye mu ishusho ya Bikira Mariya, akaza ahantu akabarabara ati je ndi Bikira Mariya, kumbe ni Satani
maze akabahenda bakava ku vyiboneka muri bibiliya bagaca bumvira ivyo bintu ngo kazima bivuzwe nande nka Bikira Mariya. Satani arashobora kwihindura mu bantu bo mu muryango, akaza mu ishusho ya mama wawe agasiga aguteranije n'ababanyi, agaca akubwira ngo urazi ngurumva ko maze gushika mw'ijuru Imana yaciye imbara yuko ujya mugore tubana ari we yanyishe, mugaca bubaho ngo mu kibano mwankana mutukana mugwana ngo wamaze kumenya yuko ari we yagenjenge. Mu ntumbero wowe uzopfana urwango kandi ntuzobona ubwami bw'iki. Satani abaguhejeje. Satani arashobora kwihindura bamwe bo mu bihebeye Imana, nk'akarorero muri Eklezia Gatolika abo bitwa beranda, akaza kubera yuko bamuhaye iryo zina ryo kwitwa umweranda, wewe ugaca uvuga ati none umweranda ibyo avuze byose sibyo, ugaca ubyemera. Kumbe ni Satani yihinduye kugira ngo agukure kubiboneka muri Bibiliya, agushire ku byiyumviro byiwe n'ibihimbano byashizweho n'abantu abo twemera kubw'ibikorwa bakoze. Ujya muntu wizera, ujya muntu wemera, Satani arashobora kwihindura muri bo. Bagenzi, mwirinde uruhendo rwa Satani. Bibiliya ivuga ngo ca gisato c'amahero kirakorogwa, nico yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi. Irindi ni Satani, nico kizimiza abari kw'isi. Kororerwa kw'isi, abamarayika bacu bakuranwa naco. Mubona cyakorewe hehe? Mu kuzimu. Cyakorewe hehe? Mw'isi. Gifise intumbero yo kuzimiza abari kw'isi bose. Hari abantu rero bazi yuko Satani azocaza mu ishusho y'ikiyoka acaza kubazimiza. Oyaye, ivyo ntivyokunda. Satani aza mu mashusho y'abantu beza dushanzwe kwemera. Ashobora kuba yambaye ikoti ngo ni pasitoro, kumbe ni Satani yihembiye muri iyo shusho yiwe. Ni kuvuga ngo mu ishusho y'umuntu wari wese atarinze izabwiwe, Satani ashobora kumwihindura. Satani arashobora kuza mu ishusho y'umuntu wemera cyane ngo niwe yapfuye, agarutse akakubwira amajambo y'Imana, akaguhenda ugasanga ariko aragukura ku kuri kwa Bibiliya, nawe ukabyemera ngo aja avuye mu ijuru, kumbe ni Satani yihinduye. Bagenzi, mwirinde uruhendo rwa Satani. Bibiliya ivuga ngo kandi mbona mu kanwa ka ca gisato no mu kanwa kwa mugwishwa w'ibinyoma no mu kanwa ka ca gikoko nzokibereka, no mu kanwa kwa mugwishwa w'ibinyoma havamwo impwemu zitatu zisa n'ibikere. Bibiliya ivuga ngo kuko arizo mpwemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso zijya mu bami bo mu isi ngo zibakuranize mu ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora byose. Izi rero mpwemu zisa n'ibikere nizo zitera zihindura abantu batandukanye, ziriko zirakorera ku isi kugira ngo zizimize abantu batarinze zamu ryabo, kugeza naho umuntu usoma Bibiliya bikanga yuko yumva ibyo isomeye muri Bibiliya, akemera ibyo yabwiwe n'uwabo yapfuye. Ibi byavuzwe na Bikira Mariya, ibi byavuzwe n'umweranda, ibi byavuzwe na pasitoro. Kumbe ntamenye yuko abo bantu yitwa yuko ari abamarayika b'umuco ari Satani yihinduye. Wibare rero inyigisho zitari zo kuvyerekeye abacu bapfuye. Yemwe ngo kutamenya ko papa yama yatanze amahera yo gusomeshereza imisa sokuru kugira azoje mw'ijuru ni vy'imfabusa. Ego ni vy'imfabusa. Ajya amahera nayazane muyagemwo akajumbu, bareke kubiba babibira ubusa. Nta muntu yahindutse ivu musengera ngo aje mw'ijuru. Mwajizutse. Hariho abantu benshi bazokwicuza cyane. Hariho abagabo hakwihana barondera amahera ngo bazoronkayo bazobasomeshereza imisa.
hari abantu benshi bazotangara bahuriye n'ababo mu kuzimu mu muriro bariko barasha bose icarimwe, bazoca bamubaza ati nawe yamahanga gutangira kwa padiri ntiwagiye mw'ijuru. Bazotangara bagenzi, nimureke kwibwa udufaranga twanyu, ntakagira umuntu asubira gutanga amafaranga yiwe ngo bamusomeshereze imisa yiwe yarapfuye ngo ashike muri paradizo ngo agende mw'ijuru. Rero babahenda ngo udatanze ngo amahera ngo ari ahantu ngo ariko arababazwa cane, ngo ariko arakubitwa cane, nawe ugaca utanga amahera ngo sha ngo yapfuye yari yararondeye ngo none rero ngo reka ngurishe irya nka yiwe hakureka abana bazoyifungure ngwijanye ngo mama ngo ave ngo ahana kubitirwa. Ni ububeshi bukomeye. Twabonye yuko abapfuye bose bari hehe? Abantu ni intumva zamaho, intumva zamaho. Ukuri none bagenzi ntimwakumvise, ukuri mwakumvise, abigishije ibinyoma si jewe. Fata ingingo mu kwizera kwawe, mwirinde intumwa z'ibinyoma bagenzi. Birivuga ngo ukuri kwa Kristo kuri muri jewe. Bibiliya itubwira ngo abameze batyo ni intumwa z'ibinyoma, n'abakozi bagunga bigira intumwa za Kristo. Hariya mu gice cya kabiri intumwa Pawulo yandikiye Abikorino igice cya 11 ku murongo w'10 gushikana ku murongo wa 13. Ababigishije ibinyoma mumenye yuko ari intumwa, abameze batyo ni intumwa z'ibinyoma, n'abakozi bagunga bigira intumwa za Kristo ariko atarizo. Mbega urihebeshejwe n'ibya buno bugingo? Urafise ibibazo mwa buno bugingo? Urafise umubabaro ku bawe bapfuye? Mugenzi, ukuri nguku nuko abatunganijwe uko bangana. Twiyumvire gutyo, kandi namba hari ico mwiyumvira ukundi, Imana izokibahishurira naco. Mugabo rero ukuri dushitsemwo aba ariko tugenzane, ukuri dushitsemwo aba ariko tugenzane, tugenderamwe. Mugenzi, Bibiliya iguhamagarira kugendera mu kuri umaze kumenya. Kuno kuri kumaze kukumva tutangura kukugenderamwo kose. Bibiliya ivuga ngo igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ivyiki ivy'ukuri. Igice cya mbere cya Timoteyo igice cya 2 ku murongo wa 4 nico bituma ndi ngaha kugira ngo ndabamenyeshe ivy'ukuri. Bibiliya ivuga ngo abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, abakoze ibibi bakazukira gucirirwa kwiki iteka. Yohana igice cya 2 ku murongo wa 28 gushikana ku murongo wa 29. Bagenzi, ni inzira zibiri. Yesu agiye kugaruka, uhamagarirwa kumwizera, gufata ingingo bigishoboka, ukemera gutangura inzira nshasha y'ukuri hamwe no kugororoka. Ni igihe cyo kwiyegurira Yesu bicitwa uno munsi. Yesu yarakugururiye, niwe rufunguzo rwawe rwo gukira hamwe wo kwemera kumwizera. Icyatumye Yesu abambwa ni kugira ngo naho wopfa uno munsi uzozuke kandi uzukire mu bugingo budashira hamwe wo kwemera kumwizera. Mugenzi, fata umwanya uvyiyumvireko, mbega hamwe no kuno munsi canke ejo ku munsi w'izuka nzoba ndi mu rwahe ruhande? Mu abiyakira buno butumwa bwiza twigisha bakemera kwifatanya natwe mu rugendo turiko twerekeza mu bwa Imana, naho wopfa dufise ivyizigiro vyo kuzozuka mu muzuko wa mbere, tugahabwa ivyasezeranywe, maze tugasanganira umwami wacu Yesu Kristo, kandi tuzonezerwa. Bagenzi, abemera kwakira Yesu bazobaho mu munezero mu muryango, ariko
imyumva zidashaka kwakira buno butumwa bazozuka kugira ngo bahabwe ibihano byo guterwa mu muriro udahera, bazoca basha nk'uko nabiberetse ku munsi wacu w'ejo. None bagenzi, ko Yesu agiye kugaruka, wewe uzaba bazohabwa ubugingo budashira canke mu bazoturirwa? Mugenzi, ngiye gukora umuhamagaro. Ku isabato dufise umubatizo ukomeye w'umuntu wese avuga ati nanje ndashaka kuzoronka ubugingo budashira, ndashaka kuzoronka ibyiza, ndifuza kuzobana n'abera bose igihe Yesu azobaje. Abaririmbyi badufashe mu ndirimbo. Ishengero tubasabe muhagarare mw'isi. Umuntu yatahuye akaba akunda ubuzima bwiwe, arokora ubugingo bwiwe, yifuza kuzobana natwe mu bwami bwo mw'ijuru, ate ntambwe aze hano imbere dusangire isengesho. Reka dusenge. Mwami ushobora byose, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turasenze dusengera abantu baje hano imbere, bemeye kukwiyegurira kandi barifuza kuzohabwa ibyasezeranywe. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nange ndabasengeye ku bw'ino ntambwe ya mbere bateye, ubashoboze batere n'izindi ntambuko zisigaye, kugira ngo mwami bagere ikirenge mu cyawe, bashitse iby'ukugoroka byose. Kandi nange ndabasengeye ngo ubahe ibyizigiro byo mu iherezo ryabo, ubwo bagiye kurwana na Satani abagerageza muri runo rugendo, nk'uko wamara natwe ukaduha kunesha. Nabo ndabasengeye ngo uhereye no munsi baneshe, izina ryawe rihabwe icubahiro. Satani ntababohe, ibibazo byose Satani yobabohesha bitsindwe mu izina rya Yesu. Ibyo kuri, ibyo bahamagarirwa n'ijambo ryawe aba ari byo bakora. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Turakweretse imitwaro yabo, turakweretse ibibazo byabo n'amagorwa yabo. Twese icyarimwe itugirire neza, kandi ushishikare kuyerekana kuri uno musozi, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwese abari